Nshuti namwe bagenzi mwama mukurikirana ibiganiro byacu hano kuri Kabaza Web TV, turabahaye ikaze mu kindi kiganiro twabaza, ikiganiro mwaba mushikirizwa nanje Irere uri nkuru. Mu kiganiro twabaza rero cy'uyu munsi turaza kuraba nimba by'ukuri Abarundi boba bitaho ibidukikije. Turi kumwe n'umutumire Emmanuel niyo yabikoze, akaba ari umurundi asanzwe yitayeho cyane ibidukikije. Reka tumuhamagare muri studio kugira ngo tuganire. Emmanuel, turabaramukije. Ndabaramukije cyane umesha makuru rire. Ego turabaramukije kandi murakoze. Imbere ko tuganira murashobora kwibwira abariko baratwumviriza canke bakurikirana iki kiganiro uwo muri we n'ibyo musanzwe mukora mu buzima bwanyu bwa misi yose? Ego cyane, jewe nitwa Emmanuel niyo yabikoze, nkaba ndi umwe mu gwaruka ruriko rurakorera cyane cyane mu gukingira ibidukikije hano mu Burundi. Nkaba mvuka mu ntara ya Bubanza, mfise imyaka 24. Murakoze. Ego murakoze namwe. Reka tubabaza akabazo ka mbere ko kumenya iciyumviro cyo kugira ngo mutangure kwitaho ibijanye n'ibidukikije mu Burundi. Caje gute, mbega mwabitanguye ryari? Murakoze cyane. Icyumviro cyo gutangura gukingira ibidukikije ingene canjemo, ngerageje kuraba ihindagurika ry'ibihe haba mu Burundi canke no mu makungu riribonekeza. Uravye ku mitumba ibiti bisa nkuko biriko biragabanuka cyane, inkukura ikabandanya iba nyinshi, uburyohe bw'isi bugatituka, ndetse n'abarimyi ko mu Burundi ibice birenga 80% na by'abarundi n'abarimyi, n'uburimyi umwimbu usa n'uri kuragabanuka bivanye kuri iryo tituka ry'isi ndetse n'iryo hindagurika ry'ibihe. Nico cyatumye niyumvamwo yuko noterera kugira ngwanye izo ngorane ziriko ziratuma haba ihinduka. Ego none ibyo muba mwabitanguye ryari? Ibikorwa nabitanguye haraheze igihe ntera ibiti, ariko umugambi nyezina mvuga ati nkore igikorwa kiboneka nawe utanguye mu kwezi kw'icumi, shiraho ituta ry'ibiti byinshi kugira nzotera ibiti byinshi biboneka ndetse n'ababikeneye bose babironse. Ego umuntu agiye kuraba ibintu musanzwe mukora akabirabira ku buhinga ngurukana bumenyi ku mihora yanyu ya Facebook canke akaraba kuri Twitter ibyo musanzwe mukora, umuntu arashobora kubabaza ati mwibaza yuko Abarundi muri rusange bitayeho ibidukikije? Uri kurabiraba Abarundi muri rusange kubijanye n'ibidukikije si kenshi wovuga ko bavyitaho, kuko abenshi igiti babona yuko akamaro kaco ari kugitema, kugikuramwo amakara, kugicana. Rero ntibaratahura neza akamaro ko gukingira nk'ibiti canke akamaro ko gukingira ibidukikije. Umuntu abandanije kuraba arabona yuko mwagiye no kwigisha abana bo mu mashuri uko batera ibiti eka n'ibindi, mwabonye babifata gute? Baravyumva? Ico mwakuye mu byo mwagiye kubigisha cyo bari ikihe? Turavye haje bavuga ngo indero iva hasi, nico gituma neretse abakiri bato, kuko hajya utanguye kubereka akarorero keza, barakura babifise mu mutwe ndetse bagahindura ibintu byinshi cyane n'inosi yacu bakayikingira. Nico gituma naciye mvuga ati abana ko
baza baraza gutora ibiti bongera baja kubitera, reka ndababe hafi ndabereke akamaro k'igiti, ndabumvishe neza uko gukingira ibidukikije ari ingirakamaro ku muntu uwo ari we wese ndetse no kuri ino si yacu dusanzwe tubayeko. Rero barabitahura barabinezerererwa kuko uravye n'ibiganiro twagenda turayaga warabona neza ko bavyumva kandi bashobora kubigendera. Yego cyane. Hanyuma umuntu arashobora kubabaza ati mbega mubona leta y'u Burundi yoyo ibafata mu mugongo muri ico gikorwa cyanyu cyo kugarukira ibidukikije, hari uburyo boba bakoresha mu kubafasha muri ico gikorwa cyanyu? Kugeza uno munsi nta sinovuga ko leta imaze kumfata mu mugongo kuko ntibaramfata mu mugongo muri bino bikorwa kuko nta uramfata ukuboko ari nk'umutegetsi kanaka canke ari ikigo kanaka kugira mbandanye nkora ibikorwa norohewe mbese inkore n'ibisumbirije kubera icyumviro canje nico kugwiza ibiti mu Burundi bwose kugira ndabusharize nongere nkingira ibidukikije bimwe by'akarorero. N'umugambi wanje nawise Greening Burundi, urumva ibiti bizoba ari byinshi cyane mu gihugu. Yego cyane, ni igikorwa cyiza cyane kandi tukabashimira cyane kubona mwitanga. Uretse gutera ibiti umengo no gusukura igisagara nabyo nyine murabikora. Umenga twabonye amasanamu y'ivyo mwakoze byo kuja gutora amacupa abantu baba bataye agaca agenda kuzibira imiseregi canke imivo y'amazi. Ibindi muba mukora nibihe uretse gutera ibiti? Mu cyiyumviro canje harimo gusukura igisagara, hariho gushariza igihugu cyacu kuko mwituta ry'ibiti ngira ndashyiramo n'amashurwe nkayatera ahantu hashobora gukwega nk'ingenzi cyangwa ahantu umuntu uwo ari we wese ashobora kubazi akamenya kugira mbandanye sukura ibisagara ndetse n'igihugu cyacu. Rero nk'amashurwe ndamaze kuyatera ahantu hakunda kugenderwa nko ku biro by'ikomine, ku biro bya zone Bubanza ndetse naho buramatari asanzwe aba akorera. Rero nkaba mbandanya gukora ibikorwa nk'ibyo byo gushariza igihugu ndetse no kugisukura kuko ntiho washariza igihugu ngo reke kugisukura. Nico gituma naciye ndaba ico cyose coza gihungabanya isuku ry'igihugu ndaterera no mu kigwanya. Nico gituma mwabonye natanguye ibikorwa byo gutora burya bita ngo nama plastic kugira biri mu bintu bihungabanya ibidukikije, bihungabanya ibinyabuzima byo mu mazi. Nico gituma natangwa igikorwa cyo guterera no mu gusukura igisagara ndetse n'igihugu cyacu. Yego cyane. Ahubwo umuntu yobabaza kubijanye n'abarundi basanzwe baba mu mahanga canke n'abarundi basanzwe bari mu gihugu, bo ubwabo hari ico bo bamaze kugufashisha haba mu bijanye n'uburyo bw'amafaranga canke ibikoresho bakabikurungikira bati ngibi nimwe murakoresha ibikoresho kuko tubona yuko mukora neza? Kuva ntangura uwo mugambi mu kw'icumi Greening Burundi aho nashizeho ituta ry'ibiti birenga 40,000 nta murundi wo hanze y'igihugu canke ngaha mu Burundi aramfasha kubijanye n'uburyo, ariko ndamaze kuronka utari umurundi asanzwe yamuka mu Faransa ariko aba muri Portugal yandungikiye imbuto z'ibiti zaranshikiriye. Urumva ko yamfashije mu bijanye n'ibikoresho. Yego cyane. Hanyuma umuntu yobaza kandi ati abo barundi boba babona igikorwa mukora
bakagishima bakavuga batujya muntu twari dukwiye kuraba ukuntu tumufata mu mugongo tukagira icyo tumurungikiye ari uburyo bw'amafaranga canke ari ibikoresho, mwibaza yuko bo bicisha he canke vyogenda gute kugira ngo bigushikire? Nko shobora kumfasha iyo uburyo bukunda gukoreshwa bworoshe, hariho uburyo kubijanye n'amafaranga ashobora kubicisha kuri Western Union canke bagacisha kuri konte yiwanje. Byamfasha cyane kuko nk'ubu ndi mu myiteguro y'igikorwa kitoroshe, aho nipfuza gutangura ituta mu mpera z'uku kwa gatanu y'ibiti bishika 200 bizoterwa kuva mu kwezi kw'icumi na rimwe no kw'icumi na 12. Ibyo biti 200 ni igikorwa mbona yuko ndi jenyene kubishika ko biragoye kuko mu mugambi mfise nihaye imyaka 3 ya mbere nzobe nateye ibiti umuriyoni ndumwe n'uburyo bugufi mfise biragoye ko nobishikako. Nico gituma uwo ari we wese yomfata mu mugongo kugira mbandanye niyumvamwo neza mfise n'ingoga ko hariho nk'abanshigikiye ari mu vyiyumviro canke mu bikoresho canke mu buryo kugira mbandanye nkora igikorwa nk'iki cyo gukingira ibidukikije. Hama kubijanye no kurungika ibintu bijanye n'ibikoresho hariho uburyo bw'amaposita na DHL. Yego cyane. Akajambo mushikiriza abarundi muri rusangi kubijanye n'igikorwa cyo gukingira ibidukikije ko barakaye? Ibidukikije bidufitiye akamaro kanini cyane, haba ku magara y'abantu ndetse no ku binyabuzima biri kuri ino si, kuko ibidukikije tugerageje kuraba ni ibintu dutegerezwa kwitaho cyane tugakingira, kuko mu gihe bidakingiwe n'ubuzima bwacu burahungabana, ugasanga aha na hariya ntibimeze neza. Fate nk'ubu ibijyanye n'umwimbu biriko biragabanuka bivaye n'ibidukikije, usanga bidakingiwe neza. Rero turakwiye kwiyumvamo ko twokingira ibidukikije, umurundi wese ndetse n'umunyamahanga twokingira ibidukikije kugira tubandanye dutegura ejo heza, tubandanye twitegurira ibijyanye n'ubwo burimyi bize biduhe umwimbu umeze neza, kuko abarundi twitungiwe n'uburimyi. Rero mu gihe ibidukikije bimeze neza, uburimyi buzobandanya buba bwiza cyane, umwimbu ube mwiza, kuko ugerageje kuraba n'indwara ziva gufungura nabi zibandanya zibonekeza bivanye no kuronka ifungurwa bidakwiye. Neza cyane. Inshuti n'abagenzi rero mwakurikiranye ikiganiro, ubuzokenera wese kumurondera Emmanuel kugira ngo ashobore kumufasha, haba mu kumuterera ku buryo bw'amafaranga canke ibikoresho byo kugira ngo bandanye akora ako kazi, murashobora kumurondera ku buhingangurukana bumenyi mufatiye ku mihora yiwe ya Twitter canke mukaja ku muhora wiwe wa Facebook, eka mbere n'abashoboye guhamagara kuri telefone murashobora gukoresha inimero mubona aha hepfo, zikaba ari guteranya 257 hanyuma 71 13 77 hamwe na 72. Turabashimiye rero Emmanuel ko baramuduhaye akanya kugira ngo tuganire igikorwa kidasanzwe musanzwe mukora kubijanye no gukingira ibidukikije. Murakoze cyane, nanje ndabakengurukiye. Ego murakoze kandi. Nuko rero tuzosubira ku wundi munsi muri kumwe nanje Irere uri nkuru nkuko musanzwe mubimenyereye. Murakoze.